Igiturire kirabaye ndanse mbere no mu bushikiranganje bujejwe umutekano vyanse kabaye. Tubahaye ikaze kuri senere nyamugayo aho mwaba muhasanga ibiganiro bigiye bitandukanye byibanda kuri politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho kubahana ngo no kubabwira yuko bo kwikebuka akavugisha umunwa kandi yabonye ko bariko bari igihugu. Uwo nta wundi ni Alfred Ahingejeje ariwe arongoye ubushikiranganje bw'ubutungane. Ahingejeje kandi avuga ko yafashe abategetsi bakiri ibiturire ngo akigira nkaho atabibona. Ari naho tugira tubashikirize bumwe mu butumwa yasohoye muri groupe yitwa Administration Centrale, aho nahahurira na bamwe mu barongoye ibisata bitandukanye by'ubwo bushikiranganje nyene. Alfred Ahingejeje yagize ati: bakundwa ndabaramukije cyane, natanguye kugendera service zitandukanye zo mu butungane, ariko hari ibyo natanguye kubona aho ushobora kwinjira mu biro utateguje ugasanga uri mu kwakira n'uri kwakirwa bariko baharura amafaranga kandi atari muri comptoire canke atari muri comptabilité. Canke aho bavunjiriza amafaranga kubera ko uba wateye surprise ukabona inoti zimwe zirasanzaye izindi bakazicarako. Arongera ko kandi ati nanje ncane nimerera nk'utabibonye, ariko mu ntunge mu mbabarire sindabishaka namba no mu dutiriware sinkeneye. Abene gihugu nibatunganirizwe neza mu mabohero, abaza kuburanishwa ngo hari kori batangishwa nibihagarare swat ngo bayatangishwa en cash canke kuri rumikash. Acavuga ati ni byiza ko mugira l'esprit du patriotisme, murantunga mu mburane, nta numwe navuze, ariko umwe wese yiyubare murota Imana. Uko niko yagize Alfred Ahingejeje. Amaze kuvuga ayo majambo mu groupe, ibisa nkaho vyateye ikibazo gikomeye cyane mu bene gihugu. Bamaze kubona mwamwe muri ayo makuru bagize bati: mbega umusuma wamufashe uramuhanura canke uramuhana? Kuki abibi gihugu badahanwa? Umwene gihugu yagize ko yogize icyo afata, inzara ikamwica ikamurya, ibyo mutunze ko biribwa na Murundi. Mbega kubera iki umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ico gisata cy'ubutungane ariko aringinga barongoye aho kubahana? Ubutumwa bw'umushikiranganje burateye isoni, niko bimwe mu binyamakuru bibivuga. Ariko ntibyumvikana nk'umushikiranganje w'ubutungane kwinginga no guhendahenda aburongoye wafatiye mu makosa kandi amategeko akwemerera ko ufashe, ariko akora amakosa nkayo, acigwa urubanza rw'ikibiriraho, akabihanirwa, bibaye ngombwa agahagarikwa mu mabanga yiwe, hakinjira ababishoboye n'abagomba gutunganiriza igihugu. Uyu munsi umwene gihugu ararira mu bushikiranganje bwose, ibiturire kwa muganga, mu bucamanza, hasigaye ibiturire mu mashengero. None ikibazo gica kiza ni kubera iki umushikiranganje yigira utabibonye kandi yabibonye? Mbega nimba yigize utabibonye, procureur general wazokwigira nde? Abandi ba procureur bazoca bigira bande? Umupolisi we azobikora gute?
wumva ko directeur umwe wa hariya mu Cendajuru atazokwemera kwakira umunyeshuri atamuhaye ruswa? Aho ni hafi nase kuvuga mu bisagara vya Bujumbura. Byukuri turakwiye kwikebuka kuko bimwe mu byo tubonesha amaso birateye isoni, aho usanga mu bikorwa nka byose gushinga botike ari igiturire. Umwene gihugu yagomba kugira utwo ashobora gufungurira umuryango biturire. Harakwiye gushigwaho ibiro ntarengwa bijejwe amakori, bijejwe amatagisi, bitajejwe kwicisha umunyagihugu, ahubwo bituma umunyagihugu ashobora gukira. Mbega ni igiki cokorwa kugira ngo ibi biro bishingwe? Mbega aho bishinzwe ni igiki cemeza ko bizokwirikiranwa? Ndabasavye umwe wese aherereye yumve kwiza impanuro zisa nizatanzwe zidahagije kugira ngo hashobore kuboneka undi muntu yoza akagira ico avuze. Birateye isoni kumva umushikiranganje ajejwe ubutungane ahenda abarongoye yafatiye mu makosa. Mbega ni ryari ubutungane buzofata umurongo aho umwene gihugu azotunganirizwa nkuko avyipfuza? Aho ntitwoja kureca twibuka ubushize muraza abo bafatanye ibitoro, ugasanga umunyagihugu umwe afatanya amaritiro adaharura ikibihumbi 150. Ca gitora bene gihugu barondera ku masitasiyo bakakibura. Hari ubundi yashinze sitasiyo itemewe n'amategeko muhira, kandi ugasanga ni wajejwe gufata abandi mugabo kubera ko ryazina igitugu igiti bigatuma umwene gihugu guma yahababariye. Kubera iki umwene gihugu w'umurundi ashonje? Kubera iki umwene gihugu w'Uburundi adashobora kuronka umwidegemvye, adashobora kuronka amasaganirizo, adashobora kuronka ubufasha na bukeyi buvuye ku bamurongoye? Hano twokwibagira kuvuga ku mpande nka zose hari abariko baragerageza, ariko hakagumamo ca kibazo nyene bituma umurundi ahaciye hose ahatambutse bavuga ngo kubita iyo sema, kubita iryo shano. Ndabaza nti ni mu mushikiranganje w'ubutungane wenyene ashobora kwifatira abo bategetsi bariko biba igihugu bakiba n'umwene igihugu ntabahane? Wumva koko bimwe tubabwira by'uko Procureur General de la République du Burundi ataca azovuga ku rubanza runaka turabesha? Mbega wewe ni giki ubona ushobora guhindura aho uherereye muri service yawe urimo? Mbega izimpuwe umushikiranganje afitiye abategetsi barya ibiturire niza amahoro canke bamusumbye inguvu agatinya kubivuga, agatinya kubakoraho kubera azi yuko ari ibyo hava bihinduka? Birakwiye ko twikebuka nk'abarundi n'abarundi kazi aho duherereye, umwe wese akamenya ko mugenzi we niyarara ubusa ari waraye ubusa. Ufate mugenzi wawe nkuko ari umwana wawe canke ari umuvukanyi wawe canke ari so wawe canke nyoko wawe, none yorara ubusa ubona? Abasoma ibitabo vya Bibiliya baravuga ko mu misi ya nyuma hazobaho ibintu bihinduka, umwe wese yikunda akabikirandamuke. Iyumvira ugazibona umwene gihugu yokoreye igihugu amafaranga y'igihugu akwaje kuyagura amaparcelle mu Budagi, mu Bwongereza, mu Bushinwa, amakontenere ngayo agumashika ku munsi mugabo uwo babana arara ubusa kandi abifisemwe uruhara kugira ngo arara ubusa. Ni giki kizotuma Burundi buva ahantu ukagera ahandi hantu? Byukuri biteye isoni na kamaramaza kubona umushikiranganje zo gufata abantu aborohereza akabasabira ahubwo yasa nk'uko barabinginga, yasa nk'uko arabinginga ngo bene data utuntu nk'utu n'utu, ariko yabwirizwa kududurira akavuga ati naka naramufashe aro afungwa ahanwe intahi kubite mu gahanga atahe. None nimba ibyo bidashoboka ku mwene gihugu ashobora kwidegemvya akaronka amahoro, bizokunda gute ko ryaterambere tuvuga rishoboka yambona kazoza ivugwa ku munwa gusa? Tubashimiye mwebwe mudukurirana umunsi ku yundi kuri Seneri nka mugayo,
aha muzoza murahumviriza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, aya n'ayandi nta handi muzoyasanga uretse kuri senene nyamugayo. Turabashimiye rero, mugira aho muba mwubahwe.